Ndabaramukije cane bene data bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uyu musi, muteramanye na jewe nyene Janvier Manirambona, nsanzwe ndakibatunganiriza nkongera nkakibashikiriza igihe cose kiba categuwe. Mfise amajambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro cacu c'uno musi, aho tuyasoma mu gitabo canke se mu ikete, ibaruwa nk'uko bamwe babivuga, ryandikiwe Abaheburayo, ni igice c'10. Dusoma duhereye ku murongo wa 32 tugeze ku murongo wa 37. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo gushikama atâbwôba. Ni naho ngomba yuko duhinduriramwo ijambo rivuga ngo mushikame atâbwôba, Imana yacu ihimbazwe. Umurongo wa 32 rivuga ngo ariko mwibuke iminsi ya mbere, hamwe mwari mumaze kwakirwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza vy'indwano nyinshi. Kimwe mwacitse akabarore, mutukwa mubabazwa, ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranye n'ababoshwe, kandi mwemeye munezerewe kunyagwa ivyo mutunze, mumenya yuko mufise itunga riruta ivyo kuba ryiza rikamaho. Nuko ku murongo wa 35 rero, nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranywe. Kuko hasigaye igihe gito cane, kandi ugiraze azoza ntazoteba. Imana yacu nihimbazwe. Bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, n'aya majambo nshatse ko twosangira muri kino kiganiro cacu c'uno musi. Tugomba gukora muri ijambo rivuga ngo mushikame atâbwôba, Imana yacu nihimbazwe. Uyu mwanditsi yandikiye bano Baheburayo, ntituhava tuza kuri we kuko nta mwanya wavyo kandi siyo ntumbero, ariko ukurikiranye amajambo amwe yagiye akoreshwa muri kino cete candikiwe Abaheburayo, usanga bifitaniye isano rininiya cane n'ivyete Pawulo yanditse, naho bibonekana yuko uwanditse rino baruwa canke rino kete atidondoye. Rero uwo ari we wese, yaba uyu canke yaba uwundi, ivyo ntaco tuvyihoze, ariko mugabo aya majambo tuvuge tuti uyu yayavuze, yariko arabatera intege, yariko arabashishikariza gushikama, kubandanya, kutadehukirwa, kutagabanukirwa, kudapunguza, novuga ngo kutagabanya umwete, ishaka n'ubwira bari basanzwe bafise kuva uhereye mu matangura y'urugendo rwabo. Imana yacu nihimbazwe. Rero twasomye muri ano majambo, dusanga bano bantu barafise ibintu bari baremeye guheba, kwihanganira, no gutukwa, no gukekezwa, no gusuzugurwa, no guhamwa, bahogwa ukwizera kwabo, bahogwa ukwemera Imana kwabo, hanyuma barabaho bavyihanganira. Mbere ngo kuko ngo bari basanzwe babitewe n'ivyizigiro biri muri bo, ko bafise irindi tunga risumba cane, riruta cane ivyo bariko barahomba, riruta cane ivyo bari bafise batwawe, banyazwe, kuko ngo bemeye no kunyagwa ivyo bari bafise. Ngo bari bafise ivyizigiro rero yuko bafise irindi tunga risumvye ubwinshi n'ubwiza, iryo bariko baranyagwa, bahogwa ukugororoka, bahogwa
ukwemera Imana kwabo, bahogwa imyizerere yabo. Kandi uravye ngo bari bafise ivyizigiro yuko iryo tunga ari itunga ryamaho. Mu yandi majambo, bemeye kunyagwa, bemeye gutakaza, bemeye kurenganywa no kunyagwa itunga ryabo rishira, itunga ryabo ry'igihe gito, itunga ryabo rishobora guhomba, ariko bemera guhomba ibyo hako bohomba irindi tunga bizeye igihe bakira Yesu Kristo akababera umwami n'umukiza wabo mu bugingo bwabo. Bavuga ngo hako twotakaza iri tunga rizamaho, hariho itunga rizokwamaho, hariho ubugingo budashira buzokwamaho, hariho ibyo twasezeraniwe bizokwamaho, hariho ijuru, hariho ubugingo bw'umunezero w'ibihe bitazoshira mu ijuru, hariho paradizo itazobamwo umubabaro tuzohabwa twasezeraniwe imuhira kwa Data wa twese mu ijuru. Hariho amazu yagiye gutegurwa igihe Yesu yasubira mu ijuru. Hariho amazu yasize avuze ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho nzoba ndi namwe bariho muzoba. None rero iri tunga dufise rirashira, iri tunga dufise rirashobora guhomba. Ko bariko baraduhama barondera ko twogira shwa, twogira amahitamwo. Reka duhitemwo itunga ritazoshira, reka twemere duhitemwo, ducagure itunga ry'ibihe bitazoshira mu ijuru. Imana yacu iragahezagirwa n'ahari isanzwe ihezagira bene data bakunzi ba kino kiganiro. Rero uyu mwanditsi w'Abaheburayo ababwira ngo ariko mwibuke iminsi ya mbere, mwibuke ca gihe mwihana, mwibuke ca gihe mwakira agakiza, mwibuke rwa rugendo rwo mu matangura yanyu, mwibuke uko mwihangana, mwibuke uko mwakira bera, mwibuke ca gihe hamwe mwari mumaze kwakirwa n'umuco, mwihanganira ibisinzikaza vy'indwano nyinshi. Mwongere mwibuke, erega umuntu iyo yibagiye iyo yavuye no gushika iyo ariko araja biragora. Yemwe mw'Abaheburayo mwe umve, kahise gategure kazoza. Mwibuke ya misi yanyu ya mbere, mwibuke bwa buzima bwanyu gukwemera Imana muri ca gihe canyu co mu matangura, mwibuke wa muriro mwari mufise, mwibuke vya bihe vyo kumvira Imana, vyo kwizera Imana, vyo gusenga Imana, vyo gutinya icaha, vyo kwanka icaha, vyo kwirinda, vyo kwiyubara. Mwibuke, mwibuke, mwibuke mwe mw'Abaheburayo mwe, kuko umuntu yohava avyibagira, kandi avyibagiye yoba agize ikibazo kidasanzwe, yohava ahemuka. Kandi bavuga ngo uheza guhemuka ibigori bikera. Iyo umuntu yibagiye yavuye, akibagira ko ari mvuye kure, akibagira ingene yakiriye, akibagira intambara yagwanye, akibagira ingene yemeye guhomba umunezero w'ivy'isi kubw'agakiza, akibagira ingene yahamwe akavyihanganira, akibagira ko yahombye kuja muri bwati kandi abandi bajayo, akibagira yuko hari ivyaha vyamurondeye biryohera benshi ba kino gihe, ariko mugabo wewe akavyihanganira, akemera kubihomba, akemera kubireka kubw'ikibirengeye. Nico kumenya Yesu Kristo, nico kwakira Yesu Kristo ngo amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Uyu muntu iyo yibagiye, uko kwibagira
gushobora kumukwegera guhemuka, kandi yaheza guhemuka ibigori bikera. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, mani majambo ni nkaho yababwira ngo yemwe mw'Abaheburayo, nimwibagire kuko hamwe mwosamara impera canke impembo y'umwana yohava ipfa mu magodoka, kandi igihe cari hafi. Ngako umurongo wa 37 yavuze ngo kuko hasigaye igihe gito cane, kandi uwugira azi azoza ntazoteba. Imana yacu nidutabare. Bene data abakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, uwugira azi azoza ntazoteba. Yemwe mw'Abaheburayo, uwugira azi ari hafi, ari ku rugi. Ariko ikibazo gikomeye gishobora kuba mu bakristo, mu bakizwa mw'ishengero, mu bemera Imana b'Abaheburayo, nuko uwugira azi ashobora kuza agasanga baribagiye ingene bakiriye, barabivuyemwo, barasubiye inyuma. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu c'uno munsi, na n'amajambo rero kumbure ntavanza kumara ku mwanya muremure, kuko turipfuza cane vyakunze ko umuntu atokoresha umwanya muremure. Aha ku murongo wa 33 yavuze ngo kimwe co mwacitse akabarore, mutukwa mubabazwa. Imana yacu nidutabare. Ivyo mwaravyemeye mucika akabarore, ni ukuvuga amani majambo muba nk'aho umengo mubaye iciro ry'imigani. Uwo ari we wese akabavuga, akabakekeza, akabatyoza, akabanima, akabazomera. Mwemeye mumera nk'abantu bagiye ahantu bose babona kuri novuga ngo kuri altari, hanyuma mucika akabarore, muremera, muramaramazwa. Imana yacu nidutabare, kandi mwemera kubabazwa. Aha yabananije avuga ngo ikindi mwafatanije n'abagirirwa batyo, mwababaranye n'abababazwa bahowe kugororoka. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero arababwira ngo ku murongo wa 35 havuze ngo nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu. Uko gushira ubwoba, uko kudatinya, ntimwemere kugutakaza. Mwoba mwararuhiye iki? Ni kundi muri ibyo yavuze ngo woba wararuhiye iki ujya munsi utabonye Yesu? Woba wararuhiye iki? Iyo muririmbyi yateye ikorasi canke n'abandi bahora bayisubiramwo, yaravuze ngo amajoro warayaraye, gusigura warasiguye. Woba wararuhiye iki? Warisonzesheje kwa kundi wisonzesha, mbega woba wararuhiye iki hamwe ujya munsi utobona Yesu? Waraduze imisozi, waramanutse mu biyaya, ugiye mu bikorane, warahevye ivyawe, waremeye guhomba vyinshi abandi batemera guhomba. Woba wararuhiye iki hamwe ujya munsi utobona Yesu? Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, none rero ngomba mpave ngarukiriza ngaha mu kanya ni rino jambo naye numva nokubwira. Iri jambo rivuze ngo mushikame atâbwôba. Imana yacu nidutabare. Avuze ngo mushikame atâbwôba, avuze ngo mubandanye, mugire courage, mushishikare, ntimusubire inyuma, ntimugabanukigwe, ntimuhagarare, ahubwo rangurura,
bandanya iyo nzira, kuko iyo nzira irashika. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ngomba rero kuvugana na wewe mu gusozera kino kiganiro cacu igitondo gishasha. Wewe uriko urakurikirana aya majambo, ufise ibyo wihanganiye, ufise intambara warwanye mu busore bwawe, mu bwigeme bwawe, mu bukenyezi bwawe, mu bushingantahe bwawe, mu bwana bwawe, ku kazi kawe ka misi yose, hariya mu buzima bw'ishure, hariya mu kibano, ukemera ugatukwa, ugacokogwa, bakaguhana na rujongo. Ivyo vyose ukabicamwo kandi ukavyemera kubwo kuzigama agakiza, kubwo kuzigama ico wakiriye, kubw'uru rugendo rutuganisha iwacu hariya ugiraze azoza atazoteba agomba kuzanana. Wewe wigeze kubaho muri ivyo bihe, nagomba ngo urabe muri kino gihe kutari kuragabanukirwa, kutari kurasubira inyuma, kutari kuragira intege nke, kutari kurabivamwo, ko utoba wamaze kwibagira ya misi yawe ya mbere y'ingene wubaha Imana n'ingene wayikorera. Hanyuma urabe ntuwaba usanga impembo y'umwana ipfuye mu magodoka. Imana yacu nidutabara, kubera nta mpamvu yari ikwiye gutuma impembo y'umwana ipfa mu magodoka, kandi ugiraze nawe ageraze, kandi ngo atazoteba. Imana yacu nidutabare. None rero nano majambo, mbega ya misi yawe yo guhaguruka, yo gukizwa, yo kwezwa, yo kurondera Imana, y'inzara n'inyota iracariho na bugingo n'ubu. Ubu ntibyahuraguye, ubu ntiwabivuyemo, ubu ntiwagabanije umuvuduko, ubu ntiwasubiye inyuma, ubu ntiwadendebukiwe. Nagomba gusubira gutera intege ngo shikama, atâbwôba. Mu yandi majambo niko muvuga ngo ahubwo rero nubriye gusumba uko wahora ubriya, ahubwo rero nuwushirire gusumba uko warushiririye mu gakiza. Ahubwo rero niwongereze umuvuduko, niwongereze umuriro, niwongereze ukwizera, niwongereze ugusenga, niwongereze ukwirinda, niwongereze ukwiyubara, niwongereze ububasha n'ubushobozi, niwongereze urugero rwo kurondera mpwemu yera. Shishikara, shikama, atâbwôba. Reka gutinya ibiriko biraza, kandi hariho igihe wabayeho utabitinya, wabayeho uvyemera, uvyemanga, uvuga ngo nditeguye gupfa uko vyogenda kose. Imana yacu nidutabare. Murandaba mu mafilime y'ibyo bakina berekana abateroriste ingene imyizerere yabo n'imyemerere yabo, doktrine zabo ziba zarabaforomyoreye mu bwana, ko hakwame n'ibanga losokre y'ubuteroriste bwabo, misiyo yajejwe naho yoba yo kumara abantu, hako yome n'ibanga usanga yemera gapfa. Bakamutraumatiza, bakamurasa ku maguru, bagatobagura n'imbugita kugira ngo yumve ce que c'est la douleur, hanyuma ubwo bubabare yumva bumutere kumena ibanga. Murambona bahora babishobora maka bagize ntibapfuye. Imana yacu nidutabare. Niko na twebwe abizera twaba dukwiye kumera, twaba dukwiye gushikama atâbwôba, tukavuga ngo kama mbaya mbaya, mafu mafu, jo mafu, uko byogenda kose ntaco bimbwiye, ntaco bintwaye, ibyo maze guhomba si bike, naremeye imibabaro ikomeye itari mike muri ya misi yanje yo mu matangura. Ubu rero tugeze mu magodoka, siho nemera gutakaza ingero nakoreye. Ekaye niyemeje gushishikara, niyemeje kubandanya. Imana yacu
nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. None rero nano majambo reka dusenga Imana. Sinzi umugwi usanze uri mu bariko bariyonjorora, mu bamaze kwibagira iminsi yabo ya mbere, ingene bubaha Imana, ingene bakorera Imana. Uri mu bantu bamaze kwibagira kahise kabo, uri mu bantu bariko barasubira inyuma, uri mu bantu bariko baradendebukirwa, canke uri mu bantu bariko barashikama atâbwôba. N'abahirwe abantu bashikama atâbwôba. Bavuze gushikama atâbwôba ntibisigura ko ibitera ubwoba atabiba bihari. Umuntu ashobora kukubwira ngo ntushikame igihe hatari ibigusubiza inyuma. Bivuzwe ngo shikama ni uko haba hari ibiguca intege, haba hari ibigusubiza inyuma, haba hari ibikwihebuza, haba hari ibikwereka yuko ubwawe buheze, haba hari ibikwereka yuko utazoshika ku ntumbero. Kandi niko bimeze mu rugendo ruja mw'ijuru. N'abahirwe rero abantu bariko barashikama, bariko barabandanya, bariko barumira ku gakiza bahawe kakandi ko mu matangura, kuko ugira aze agiye kuza ntazoteba, azoba azanywe no kubagera ingero ihwanye n'ivyo bakoze. Imana yacu nidutabarana n'amajambo rero reka dusenga Imana. Tuzosubira mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha. Ndafise ingene numva mu muhogo nyene bitameze neza, kaguma hikanga akantu kuko kagahehera, bivanye nyene n'ibi vy'amagripe gutyoyi. Wafata imiti rero ya gripe ugasanga bica bimera nk'ibimeze ukuntu nyene mu muhogo, ugasanga kaguma kagaza. Tugomba dusenga Imana. Imana ishimwe yuko inshoboje kumara iminota ingana gutya, nayo ubundi ntibihora binyorohera iyo ndiko ndafata imiti ya gripe. Ngwaye gripe nyene mu mihogo murumva ko bitari bimeze neza, ntibihora vyoroha. Hari n'amayefe y'imiti ahora mbakamwamwe, ugasanga rero bica bingora. Nanyoye imiti mwene y'amagripe usanga hacabaho kugigimiza, ugasanga nyene ururimi sindarukwega neza ngo ruze. Ariko rero Imana ishimwe iyo yefe n'umusi nayo numvise. None rero tugomba dusenga Imana yari ano majambo mushikame atâbwôba. Ico Imana ikugomba ko igomba kushikama, ntigomba yuko uhomba ingero y'ibyo wakoze, ntigomba yuko urambirwa, ntigomba kusubira inyuma, ntigomba kunanirwa habana mbari kwigomba kushishikara, ugashikama, ugashira ubwoba, ukazoronka ingero ihwanye n'ibikorwa wakoze. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye ngo dushikame atâbwôba, kuko ugira azagiye kuza kandi ngo ntazoteba. None rero ngo umuntu wese ntiyibagire ya misi yiwe ya mbere y'ingene yakubaha, yagukorera, yakumvira, ahubwo iyo misi yibuka ivyo yahomvye n'intambara yagwanye, ivyo yihanganiye n'ivyo yaciyemwo, hama ngo bimwongere renfort, bimwongere intege, abashe gushikama atâbwôba, gushika kw'iherezo ry'umuhamagaro. None rero umuntu yumvise kino kiganiro vyagoye, yagerereye kure yawe, vyananiye kwihangana, ndamusengeye nk'uko nawe yisengeye yatura imbabazi, numugirire neza, numugwizeko imbabazi. Amaraso yawe amubonekeko aho yagerereye kure, aho yariko arasubira inyuma, aho gushikama vyari vyamunaniye, aho yariko arabivamwo, aho yari yamaze kwibagira iminsi yiwe ya mbere, ibyo yihangane n'intambara yanesheje. Hakaba harageze igihe Satani amwibagiza, ariko bakaba bavuze ngo Mana mbabarira, ndakwinjiza umwezi umutunganye, bisigaye mushoboze gushikama atâbwôba, gushika kw'iherezo ry'urugendo rwiwe rw'iyobokamana. Ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu tubisabye tuvyizeye, amen.